amora nkamusokora mu bindi bihumbi by'abakobwa benshi beza nkamutoranya ari umwe nkarahiriye ndahiro ateye ubwoba cyane gezaho kandi yanifudika Jesse nibaza yuko nasinye niyumvira nkuko abandi bariko bariyumvira nukuri nta makenga nari ndamufise ndamusobanukiye bihagi mugabo mfashe irya karamu yari ahantu ndiko ndasinya narongeye ndiyumvira neza ibingira nsinye haraza akantu ko kuvuga ngo se bino bintu ejo vyokwanga ese uno muntu ejo yompinduka kubera bagumara abantu agahinduka akaba undi muntu ntarimenyereye kuko hari igihe muri fiançailles umuntu akwiyereka nk'akamarayika ukaba woshinga intahe ngo nararonse ariko wagera mu rugo umwaka utaranahera ukavuga ati ndi kumwe n'ishetani cyane ariko wowe si jewe wowe si jewe nta nubwo ari ndiko ndiyatura kuvyo bintu yego mu izina rya Yesu bishikira abantu yabibaho ariko kandi muri abo bantu nanje ndimwo uretse yuko ivyo nizeye atari ivyo yego nimubona numva umutima aturibuka ibintu wasenze ati nuyu burya umuntu wasengeye suye mukuri ntabeshe mbona umwana ibyo byose ameze uko nshaka ati uyu ni guyanje ati ni forme yanje natashe ndiko ndashimira Imana ati je nibaza yuko wanyishuye watahanye amashimwe natahanye amashimwe umukobwa afite imyaka 16 duhera birabandanya urukundo rurakura kugeza igihe tangiye kuyaka ibintu by'amafuti uwo mukobwa mvuga niwe Imana yarayinteye iteka niwe tubana uno munsi nyuma yitwa Amor ariko akona kazina nagenda mutazira kuva ntabwo nigeze nja muri bwa buzima buriko buronona ukubara kuno munsi yitwa ngo kuvanga urukundo ukaruvanga na sex okay aka kantu manze ndagasubire ko turashobora byo kujyana niko bavyita generation igihe sinzi niba ariko bavyita generation Gen Z tuvyumva uko bicana cyane nuko muvyumva ko genda gukoresha kantu kuvango kuba uri mu rukundo ukaruvanga na sex abantu Imana yarahanzigamiye nuko yoba ari abantu baba muri home ari babiri burya hatabayeho guheba muhabeho guheberanira ku bintu runaka biragoye ko umubano w'abantu babiri bahuye bakuze abantu bahuriye ngaho utazi ingeso yari afise utazi uburyo avuga utazi ishavu ry'uhanurige biragoye ko mumarana n'amezi abiri mubana mugaje n'Imana nshobora gutahura yuko Bera hari igihe ndamutuma akantu akibagirwa ko kanzaniye hari igihe anyishura agasanga yadogije to mu buryo ntakunda nimba ntabura yuko umunsi umwe ivyo no biguhebera nkaraba gusa imbere yo tuje nkaraba yuko nshobora kukwihanganira no muri za ntege nke zawe nkaraba yuko muri wa mubano ndimo bitama byera hashobora kuba muri kitwa sacrifice burya biragoye yuko wowe wontuntuza kugeza igihe mfashe ingingo yo kuvuga ngo Bera turananira ngo turavanye yego ndabaramukije abakunzi ba Roy TV muriko muradukurikirana muri kumwe na Bella Shaka kuri micro za Roy TV uno munsi n'umunsi uri special ijambo gihumure ushaka kubugwaye ugwaje cyangwa ufise ikibazo cyose cyo mu buzima nagomba ndakubwire nti siko bizohora n'ubuzima gusa buhindagurika c'est la vie qui change ariko nta joro ridaca kandi nta mvura idahita uno munsi turi mu kiganiro ingo n'umubano ni kiganiro aho dutumira abatumire bubatse abamaze kudivorsa kugira ngo tumenye mbega urugo inkingi ikomeza urugo ni yahe mbega ho bishitse abantu akagira aho bahukana biba vyapfiriye hehe uno munsi rafise umwinvité ari spécial no mujene marié benshi muramuzi ni Diko wa Diko TV reka ndamwakire kuri micro za Roy TV ndabakiriye urakoze cyane numva no gushimira gose urakirangeni Mwe cyangwa gute matwese oyageza aho ntaziri wowe se nakubwira ngo iki mwe urazigeta mbano cyazanaye ngeni oyo urahaza oya nahonze dukira ku mayange ryavuye ngeni nguba ngo ari abantu babivuga ku bakobwa burya ijambo ngo kirangeni baba bakwiye kuribwira abantu b'igitsina gore cyane iyo umukobwa kera yatevye kuja kubaka akamara ya myaka myinshi hamwe bavuga ngo agiye gusazira iwabo haragera igihe umuryango ukamera nk'umurambiwe hanyuma rero abavyeyi babo bakanduruka bakamutegura nko kuvuga ngo ubuzima bwiwe burageze kwiherezo hanyuma rero bagaca bategura bakazomuhereza igikoko citwa iryo zina akaba arico kimumira kikamugandagura yo ni kuvuga kera wabuze umugabo
macho wabwiye ko kikakumira yego cyangwa ngeni akaba ari cyo kimutwara kikamwita. Rero niyo mpamvu umuntu arenganye uwo murongo akagira Imana kubaka bamubwira ngo kirangene no kuvuga ntikikimuriye ntikikimumize. None gahemwe muri kino gihe kwere abantu bomizwe na ngeni ni bangahe ni twese niyo misi ngeni yomiza abantu benshi kubera ko babiburiye abagabo ko ari boko none si bake kabisa. Una musi yo turi kumwe na Diko asanzwe nawe nyine ari umumenyesha makuru murazi abamenyesha makuru bamana motivation ngira muramumva n'ukuntu muri intro akana yaciye akubitamo byerekana ubunyamwuga umuntu nyene aba ari mu mwuga. Diko una musi n'umujene marié aheruka kurushinga yaberewe cyane n'umukenyezi wiwe ibintu byari biryoshye. Diko ndashaka uducire ku mayange gusa urugendo rw'urukundo rwayo kugira mushika muvugani ndemeye turushinge. Urugendo ni rurerure wa mukobwa urugendo ni rurerure sinzi ko nza kurumara ariko ndaza kugerageza mu bikeya. No kuvuga ngo urukundo umuntu wese wese rufise aho ruba rwarahereye ubwo wanje nanje sinovuga ngo rwahereye ahatangaje cyane canke ahadasa naho abandi ruba rwaratanguriye ahubwo gusa je ico nirata ni kimwe nukuba ubwo rugendo nararutanguye nkasa n'urumaze sinarumaze kubera ko nubatse mba ntanguye urundi rugendo mugabo rwa rugendo rwo kuvuga ngo uri mu rukundo rutanguye mu gihe kingana guca urarubandanije ntirupfuye rugeze kwihangiro kiba ari ikintu kizima cyane cyo gukenguruka. Je rero ubwanje novuga ngo rwabaye rudasanzwe kubera ko je novuga adolescence yanje ntiyari nziza. Je muri adolescence yanje novuga ngo nari nshushe mugabo ikintu novuga nshimira Imana afite abagenzi bari dufise benshi hari haharawe ibintu bita ngo gutera imitoma ico gihe sinzi kuresha niko kuresha akarere twavamo haraza mu ijambo kubera ko ni ijambo ry'ikinyarwanda ko dufise abagenzi baho hantu begeranye n'abo bantu tukabaho n'abahungu twari kumwe urabona gutembera nko muri quartier mwengo uri kuratoza ahantu hose hari umukobwa mwiza yego mureshe kugeza yemeye ugatanga gupanga imisaro uza kumutera mbona no kumuramusa umuhungu yita Roheti Ejide ahari hose kabisa ndamutahije n'umugenzi Roheti yita Sharukani uyu muhinde ko Sharukani kubera ko twakunda kuraba amafilme yiwe menshi tukabona n'umutipe ari romantique. Sharukani numwe batazira Bazigar antuka Bazigar niwe Sharukani ni Krishna oya Krishna ni rakeshiro shana ahubwo Krishna nujya wahereyeko Roheti niwe batazira Krishna hama Bazigar niwe Sharukani. Voilà ubu twamenye cyane mu naci nyinshi iminde zero aho cyane uva yuko urukundo rwari rwaraguhotoye wari rwaradote rero umutipe yabyitira kubera ko kuntu nako mufasha ikintu nshimira Imana kabisa byaherera mu kuvuga ngo turareheje umukobwa aremeye bijya byitwa ngo gukundana ariko ntabwo nigeze nja muri bwa buzima buri ko buronona ugwa rukundo munsi kwitwa ngo kuvanga urukundo ukaruvanga na sex. Okay aka kantu manze ndagasubije ko turashobora byo kujyana niko bavyita generation igihe sinzi niba ariko bavyita generation Gen Z tuvyumva uko bicana cyane nuko muvyumva ko genda gukoresha kana kuvuga ngo kuba uri mu rukundo ukaruvanga na sex. Imana yarahanzigamiye sino uravye amateka twarimwe iyo tuza kubivanga n'ivyo cyane sinibaza yuko n'intambwe naraye nteye nari kwitera rikoro muri ivyo bihe rero ebana nsa n'umuntu yarushe ni hejuru gatoya ya adolescence maze imyaka imaze kurenga aho gatoya nasa n'umuntu menga ararushe uno musi ukundana naka ukundana naka haje n'undi ufise abantu beshe ukumva umutima urakujya utangiye kwegera mu myaka ya matirite hari gihe ufise nk'umukobwa ukunda mukundana mukayanza wagera ingozi ugakunda n'undi wagera Bujumbura ufise n'undi ukumva menga umutima utangiye kukwageza ati none ejo wari kumwe na Bera hirya y'ejo ni Joseline Emeline abaraje ibi bintu tuzobivamwo sasa maze kugera aho hantu ndibuka narafukamye imbere y'igitanda nimwe mu bantu bafise aho bahurira n'Imana ndavuga ati Imana jewe bino bintu ndabirambiwe hanyuma rero nca mvuga ati kugira ndabivemo neza barambwiye ko uri Imana yumva abantu yumva bayisaba uri Imana
iyaga n'umuntu cyane. hanyuma naranumvise yuko amaso y'umugabo imbere yuko umutima ukunda abanza agashima burya umuntu azokubera nkumva jewe ngo namukunze uko oya ubagabo twebwe tubanza tukabona ugashima umukobwa ameze uku nuku karaba ko ari guya ndavuga ati mana ngene umukobwa ameze uku nuku w'inzobe ibindi nabyo nza kuvuga ariko akinzobe naragashize ko kabisa mugana nashize ko ati asenga ni kuvuga iyo gihura na shakaji ari black color nkuko kiwanje avuga ati oya your black is beautiful anyway your black is beautiful kana atari guya uri tubiri twamwe nano gwe wirabura okay atameze uku nuku ntanga nk'ibintu nk'indwi cy'imana uyu mukobwa akaza uzosha afata ingingo aheze nk'indwi aho ni umukobwa anyandikiye aranyidondora niwe yatangiye kukwandikira niwe yatangiye kunyandikira kabisa biriko biraza anyidondora mwandina kandi rero ndakwandikiye ubugira gatatu ndakwidondora ukingira nk'utanzi ubu nimba utanyibutse sinzongera anyibwiye nibuka yuko twigeze guhurira ahantu turaramukanya bisanzwe tubona abagenzi kubera ko umusaza wiwe he was my best friend yari umugenzi asanzwe anyibwiye kubera ko ahantu kwigeze kuba tuba mu karere runaka nza kuba agenza kuba ahandi mugabo ico gihe ubugenzi ntibwaba burebure cyane biherera ariko kandi mu bugenzi twagiranye nebuka ko umunsi umwe nigeze gusa n'umupropose ari gukina muri ya myaka nakubwiye ko n'abakobwa bose menga dutegerezwa kuba kimwe arambwira ati wewe wanashaka uri guzanje uri mu bahungu nk'ubu ati ariko ndakuravye you are joking urikora joking urikora nkinisha kabisa ati nturi seriye kandi koko sinari serious umukobwa kumbe yansomye arabibona ndagenda ntibyakunda ico gihe rero ngo nakubwira anyandikiye aranyibutsa ndinamati ni wa mwana nibuka uburyo anyway ico gihe yari n'umwana muto yarafise nk'imyaka nka 14 kabisa urumva kandi ubwo abaragira mugabo ico gihe yanyandikira ari amaze kuja ko nk'ibiri 16 nibuka ibintu nasenze subije ubwenge inyuma ndamubaza we none ubu usigaye umeze gute ubu warakuze mwe wameze uko nuko ngo bareba kwibwira wese yavuze ati ubundage mugabo nibuka ko bimwe mu byo nasabye nibuka ko yujujemo bitanu ariko kumenya yuko bibiri bindi ashobora kubyuzuza akamfaminga turananye turayaga ijoro riraca bukeye bwaho kiyago kiba umunoni taduhana rande agene muri gusigira gatatu nayo nipakije nza kumurondera ahantu yarari nimubona numva umutima aturibuka ibintu wasenze ati nuyu burya umuntu wasengeye suye mukuri ntabeshe mbona umwana ibyo byose ameze uko nshaka ati uyu ni guyanje ati ni forme yanje natashe ndiko ndashimira Imana ati je nibaza yuko wanyishuye watahanye amashimwe umukobwa afite imyaka 16 duhera byasaba ko ndindira niyo buri akagira 18 kugira mbe nobwira n'abagenzi banje ndafise girlfriend kubera ko yuko cyacu yasa amaje wigendera ko umukobwa atakuze imyaka 18 iyo muri mu bintu biba rububeshi je nanye rero mparanira ibintu byo mu muco ube mukuri imyaka arayishikira turi kumwe ntangira kumubwira abagenzi umwe yafise umusista wanje namubwira ati burya ni wahura n'uwaza bari bersere birabandanya urukundo rurakura kugeza igihe tangiye kuyaka ibintu by'amafuti uwo mukobwa mvuga niwe Imana yarayinteye iteka niwe tubana uno munsi nyuma yitwa Amor ariko akona kazina nagenda mutazira kuva urukundo rwacu rukura otherwise izina ryawe yitwa Negamiye Imana Emeline ntabwo Nelson kumuvuga ngize gutya ngize Imana turabanye nibaza yuko muri no mwaka tugiye gutangura nko mu kwa kabiri tuzaba turahimbaza imyaka 7 iheze dukundanye no kuva tugiye kubakana tumaranye siza mukundanye yango dukize aha romwe murazinanye muzubaka kandi Imana ibaje imbere cyane ico tumara kubakana guciriyemo si imyaka myinshi tumaranye hari abantu banabana barakoranye n'imyaka irenzi ariko nyuma y'umwaka umwe bakitikura bikanga mugabo muri byinshi je nshingiye ko mu rukundo ndimwo no munsi gwanashikanye mu rugo nihaza kwiyongera ko experience irashobora kuduterera mu kubandanya twubakanye niyo mpamvu je kenshi sinza no guharura ngo uno munsi ahubwo mparura yuko ni continuité y'urukundo twagize muri kahise uzakubandanya uno munsi. Très bien, urakoze cyane kudukira ku mayange urugendo rw'urukundo rwanyu. Turumva yuko ibintu vraiment iyo filme twita Titanic. Urabana bigukore. Mo harimo aga Titanic. Oya si Titanic. Irimo. Tuzoyita ukundi kuntu kubera ko
Titanic bariya nibo kubera ko twe tutomakinga tugira by'iwacu nta gutera kopi ibintu bishobora kuba atari navyo akaba ari ibintu twasomye mu bitabo cyangwa akaba ari agafilime bakoze kakamontwa neza umuzika wakaramenyekanye. Oya iyo cha yitwa The Real Titanic. The Real Titanic. Dico and Amora. Dico and Amora. We gezaho. Bon, reka tujye mu kiganiro. Twumvise urugendo rw'urukundo. Dico, uno musi ubaye umushinga ntahe. Bo warukira umusore, ariko ubu ubaye umushinga ntahe. Ejo ntizoba tukuvuga mu izina. Uzoba ari kubw'ubuntu bw'Imana, uzoba uri papa runaka. Papa Amora nshobora no kubyana umwana nkamwita Amora. Yewe biraheze ni Papa Amora karafashe. Ndakubatije Papa Amora. Okay, Dico. Mbega wumvise urugo gwiza. Wewe urudekriva gute? Urugo gwiza. Urugo gwiza ntabwo nja kuruvuga mfatiye kuri experience. Umva abantu bavuga ati none umuhungu wanjye yubatse. Aba papa nibo bakunda kudutega iminsi ngo naturabona sha uzobona ukamenga ubuzima bw'urugo ni photocopy canke ni sede umuntu ategereza guterera mwizane vya bintu oya ahubwo je nkunda umuntu akunda kuvuga ati urugo ingeso z'urugo ntizoba kurundi. Yes. Umwe wese afise ukuwe ruzomera. Rero singiye kwivuga mfatiye kuri experience kubera bino narabivuga kera nkiri n'umusore ngo gusa tutari bwaro nk'ahantu hanini hagutseho kubivugira nko kuri Roy TV ndanashimira cyane. Yego. Ahubwo ndabivuga mfatiye kuvyo nabonye ku bandi, mfatiye ku bitabo dusoma cange no kuvyo nanje nemera. Tuvuze rero ngo umubano mu rugo, urugo gwiza. Urugo gwiza. Yeah. Uhera kuri wa mubano reko ndavuga. Ufatira kuri babiri bubatse urwo rugo. Mbega babanye urugo rwabo rwubakiye kuki? Nitwaza kuraba ngo turabe neza neza tukaragura inkingi zubatse urwo rugo biza kuba bimatanye n'akahise. Burya nakunze cyane uburyo twinjiye mu kino kiganiro ukabanza ukambaza urugendo rw'urukundo rwanjye. Yes. Akenshi uza gusanga bino bintu kugira bize no kwanga mbere abantu bageze mu rugo bikunda gupfira kuri kahise neza na neza intango y'urukundo rwabo uburyo rwatanguye hacaza mu kumenyana mwahuriye he mbega mwayazi iki ese muri fiance yanyu mwabwizanije ukuntu abizi yuko muri minsi hari abantu bubakana ugasanga nk'ubu ndagupromisinze ibintu sindabisohoze ngo cyane hari n'abantu numvise asigaye kubwira ngo urumva akagenda akakwerekana parcelle atari y'uwiwe kubera ko yapfuye n'umugenzi cyane niba kwano kantu ngo ni gwanje ruguru hari ababesha ko bubatse batanubatse mugihe wa muntu mubana ivyo bintu agiye kubivumbura mu nyuma hari igihe bitosekaza urukundo ivyo rero nivyo biza kubandanya bikafekta n'abantu mu rugo. Novuga rero ngo ingeso umwe abafise izo wundi agira nizo zituma ejo urugo rushobora gukomera rukaba rwiza canke rukaba rubi. Novuga rero ngo tubihigire ku vyamwa umuntu yama, tubihigire kukuri mu bwizanya ihagaze ku bintu byinshi harazamwo kwihanganiranira harazamwo n'akantu abantu badakunda kwibuka kitwa guheba. Bera buga umuntu mubana mu nzu tureke n'umugore n'umugabo nuko yoba ari abantu baba muri home ari babiri burya hatabayeho guheba muhabeho guheberanira ku bintu runaka biragoye ko umubano w'abantu babiri bahuye bakuze abantu bahuriye ngaho utazi ingeso yari afise utazi uburyo avuga utazi ishavu ry'uhanurige biragoye ko mumarana n'amezi abiri mubana mugaje niba nshobora gutahura yuko Bera hari igihe ndamutuma akantu akibagirwa ko kanzaniye hari igihe anyishura agasanga yadogije to mu buryo ntakunda nimba ntabura yuko umunsi umwe ivyo no biguhebera nkaraba gusa imbere yo tuje nkaraba yuko nshobora kukwihanganira no muri za ntege nke zawe nkaraba yuko muri wa mubano ndimo bitama byera hashobora kuba muri kitwa sacrifice burya biragoye yuko wowe wontuntuza kugeza igihe mfashe ingingo yo kuvuga ngo Bera turananira ngo turavanye. Dico mfatiye aho nyene hariho ikibazo nshaka kukubaza mbega wewe nka Dico witeguriye gukora iki kugira ngo ube umugabo mwiza ku buryo Amora ahazoba ari namba yuri moto mu mutima wumva ibi neza ndi n'umugabo mwiza agiye gusuma ndi n'umugabo mwiza atashye rugo ndi n'umugabo mwiza nukuvuga ahari hose avuga ati jewe ndi n'umugabo kabisa muzima. Nubajije ikibazo ciza cyane kabisa like it.
muri byinshi niteguriye gukora ntabwo nza kubabwira byose kuko ntabwo nsanga ntangiye kwerekana n'inkingi z'urugo rwanje ejo abicira bakaronka ahantu bamenera abantu si beza ariko ndavuga muri rusange kugira yaba urugo rwanje n'uko abandi cyangwa abakeneye kwiga biciye muri zino nyigisho bagira ikintu batoye ku ruhande rw'iwanje ikintu cya mbere niteguriye gukora ni ukubandanya mpagaze ku ihangiro nihaye ryo gufata ingingo amora nkamusokora mu bindi bihumbi by'abakobwa benshi beza nkamutoranya ari umwe nkarahira iriya ndahiro ateye ubwoba cyane gezaho kandi yanifudika jesi nibaza yuko nasinye niyumvira nk'uko abandi bariko bariyumvira ni ukuri nta makenga nari ndamufise ndamusobanukiwe bihagi mugabo mfashe irya karamu hariya hantu ndiko ndasinya narongeye ndiyumvira neza ibingira nsinye haraza akantu ko kuvuga ngo se bino bintu ejo vyokwanga ese uno muntu ejo yompinduka kubera bagumara abantu agahinduka akaba uwundi muntu ntarimenyereye kuko hari igihe muri fiyansaye umuntu akwiyereka nk'akamarayika ukaba woshinga intaye ngo nararonse ariko wagera mu rugo umwaka utaranahera ukavuga ati ndi kumwe n'ishetani cyane ariko uwo si jewe uwo si jewe nta nubwo ari je ndiko ndiyatura kuvyo bintu yego mu izina rya Yesu bishikira abantu yabibaho ariko kandi muri abo bantu nanje ndimwo uretse yuko ivyo nizeye atari ivyo ariko ndakubwira hari hantu biba biteye ubwoba ndi mu bantu kabisa nongeye kwiyumvira navuga ati tiye ndasinye koko njambaho mfashe ingingo mvuga ngo nimba hari n'ibyo nari nasinyiye canke nafashe ingingo ari ugukina ngiye gukomera rero mfata ingingo za kigabo none ko ndavuga ngo ngiye gukomera kuri zya ngingo zivuga ngo kurangaguzwa bye kurangaguzwa nshaka kuvuga nuko uriya ntibisigura yuko iyo umuntu arongoye akaba umugabo aca guma abona ujya mugore wiwe gusa tuba muri sosiyete aho umuntu aja mw'ibarabara ukabona inkumi zirengana muri sosiyete aho uja gusenga ukabona abandi bagore amaso y'abagabo yoyo ntabwo ahaga no kuraba oya kandi umuntu azoguhenda ngo ujya muntu mubana ngo niwe wa mbere mwiza ku isi azoba kubesha gusa aho abera mwiza akaruta bose ni ingingo ufata muri wewe ukavuga ngo uno uko ari kose ndamuhisemo nk'undi utishije abandi bose ati bose arabaruta urakoze ibiba mu mugabo ni ingingo afata muri we uwo muntu akamurutisha abandi mugabo ukuri kwa bintu ntibisigura ngo uwo muntu abaruta bose bisigura yuko diko mu ngingo yiyemeje kugira ngo abe umugabo muzima ni kuba umugabo w'umwizigirwa nta guca inyuma umugore wiwe ni kuba umugabo w'umwizigirwa ni ukuyoboka umugore wanje umwe kuko bambwiye ko kandi niko kuri ariko rubavu rwanje nzindiye Imana insubije nta zibiri bigeze bambwiye hanyuma ikindi ngiye kubakirako ni citwa confiance kugirira icizere uriya muntu twubakanye kubera ko hatabayeho icizere hatabayeho kwizerana hatabayeho ubwizigirwa ejo yonasohoka agiye gusenga umunsi tutajanye nkatangira kurema ibicapo muri jewe yuko agiye kubonana n'abandi bagabo ejo nobona telefone yiwe ariko arandikiranira n'abantu nkumva nshaka kuguma ndayicekinga ngo ndabo bandikiranira muri iryo kosa jewe ntaryo nokora ni ukuvuga ngo ni icizere kuri we ntegerezwa kumugirira ariko kandi nawe nkamurema mu icizere ategerezwa kumugirira kugira yumve yuko yashitse ni rwa rugushikamo ukavuga ati ashi narashitse ikindi kintu gikomeye nari no guherako ni ukuvuga ngo urugo rutubakiye ku Mana urugo rutubakiye ku ijambo ry'Imana gukogwa n'umuyaga kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo Imana atariyo yizigamiye gisagara Imana atariyo yubatse abubatsi borohera ubusa ndi mu bantu bizigira ico kintu kandi nta nubwo ari jeje nyene nemeye kucizigira kuko ubuzima butari mu Imana ujya buba ari ubusa ni zero rero iyo ibintu byawe bishize mu Imana akabamwe gusenga handi ugize intege nke iraziga kuvurika gukomeza bigakunda niyo mpamvu ikindi novuga kishamikiye kuri ico ni ukuvuga ngo ikindi kintu abantu bakwiye kubakirako ni ugutaruka abantu tubana saba marayika n'umuntu w'intege nke n'umuntu akosa n'umuntu agwara nubwo urumva nigeze kuvuga ngo akantu k'inzobe ejo yoterwa n'ibintu akagwanira Cenibuka kamikazi indirimbo yaririmbye yavuga ati ndi umunyantege nke ariko ndi uwawe c'est-à-dire amora nubwo umunyantege nke ariko ni uwawe bien kamikazi yaririmbye akantu keza ngo ndi umunyantege nke ariko ndi uwawe mu ntege nke zanje ariko ndi uwawe nje nk'iyo ahubwo ndayisubiyemo umenga nocamura ati ndi umunyantege nke ariko still
nzoguma ndi uwawe muri uno mwanya ndi uwawe ariko muri rya ntege nke zanje nzoguma ndi uwawe très bien uwawe rero bisaba yuko izo ntege nke ziwe uzitahura kuko utazitahuye ejo nawe urazigwamo très bien intege nke mvuze bazumva ejo utazoja kuvanga umugabo wawe ngo umuce inyuma ngo nagize intege nke bera akantu dukumvikane ako turakemeranyaho cyane twava tubishira muhe mugu nawe ndakubaza oya gusa wavuze wabanje uvuga ubwizigigwa sivyo kubera umuntu umwizigigwa c'est-à-dire nubwo batabona uzigama ibanga rero namba hari ubwizigigwa bukaba buhari je nibaza yuko intege nke tuzavuma nizo zazigwa mu kutaba umwizigigwa kuko namba zibaye zica ubwizigigwa ziba zishe fondation ziba zishe ikintu gikomeye cyane urakoze cyane bari tugaciye ko kugira abantu ngo nibabe twitiranya intege nke mu gihe ivyo zo gushikira nizoba ari intege nke zoba ari ingeso namahitamo uzoba wagize namahitamo kandi ucumva yuko namahitamo mabi igihugu gifise ibyo kibivuga ko Imana yo ico kintu cyankurunuka cyane bicemera cyane ico rero bahabe bagikura muri uwo mugi ikindi kintu nohereza ko kutyo ndiko ndavuga ni byinshi ariko kirakomeye cyane kiza kwangorobe ibindi byinshi novuga ndakunda no kukivuga bamwe mu bantu tuyaga n'umugenzi wanje barakizi citwa urugo cyane ku mugabo ntabwo coshoboka cyane hacaje mu kintu citwa sacrifice kwitanga harabamwo kwitanga ku bintu byinshi harazamwo guheba harazamwo cya kintu navuga guheberanira harazamwo kumva yuko reka ndakavuge neza ni ukuvuga ngo muri sacrifice ikintu gikomeye cyane harazamwo kuza we nimba uri umugore wanjye kwimuka kuri ino ntebe ndiko y'ubugabo rimwe nkanicara kuri yo yiwawe nkishira mu kibanza cawe navuga ngo iyaba yari mugenzi wanje bino jambo ndamubwiye ari kuryakira ko bivuga biti icyo udashaka ko bagukorera nawe ntugikorere icyo ndagukundira mvuga ikintu rimwe ukajumva kabiri urumva ati yaba ndiwe ni igiki cyiza nari kumukorera kikamuhimbara rero ni byiza kwishira mu kibanza ca mugenzi wawe kugira umenye ngo ni umunezereza uko canke nimba nkoze ibintu bimaze kwa no rugero ubandanye tukabanuku kugira tubeho mu kuzuzanya hanyuma ukamenya ngo nutagira sacrifice nihatabaho kwiyima no kwibabaza urugo gohava ro kunanira kare urakoze ndiko rero uno munsi cyatumye ndamutumira kuko nzi ko ari umujene marié mu kiganiro cy'ingo n'umubano nashaka first tumenye urugendo rw'urukundo rwiwe na Amora cya kabiri mbega Diko yiteguriye gute kuba umugabo umwizigirwa kandi yabitubwiye reka rero maze ndabashimire mwese muko mudukurikirana nongere nshimire Diko yemeye ko nyitaba jewe nka Bella Shaka kuri micro za Roy TV yarafise byinshi byo gukora wanashaka ubu unya aricari muri honeymoon bantu umukobwa ambyoye nkiryamiye ni klima rero y'imbeho c'est pas facile ariko wakoze vraiment j'apprécie kuba mwaje muka twitaba merci beaucoup intasho kuri Amora Amora ndamuramutsa kabisa Tibella Shaka Tibella Shaka aragufana thank you mwinga bwa kamera ni Pasi Pro abikora neza reka ndabifuza kugira aho mubahwe duhuriye muri commentaire tugiye tumukeze Diko tunamusabira imigisha agire urugo ruhire thank you Diko heza gigwa aho hambere hahise imutangwa muri Roy TV ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe icyo utarabona uterekwa no kuramba bintu nyaragase duhuriye muri Roy TV ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV n'ahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV nyaragase cyutinduta Roy TV TV atandukanye, TV, ibica bigaciga.